hari akaririmbo nkunda cyane, ndabasabe mukamfashe. Nakaririmbo nkunda cyane, mwumvirize muca mwitabira. Ibatisimu nahawe. Mwebwe nimwihorere, reka numvirize hariya muri ya tribune. Mwebwe nimwihorere abo ngaha, reka numvirize hariya muri ya tribune k'indirimbo bayizi. Ibatisimu nahawe. Vyumukama Monazigera namuhemukira narimwe. Abamaze guhemukira Imana itubabarira cyane. Na cyane ntanguriye mu ndongozi. Indongozi nziza isiga izina, isiga umurage mwiza. Hari ibintu bimwe mwovuga kuri aya majambo Yesu Kristo yashikirije imbere yuko tuvugana icyo indongozi twokora kugira ntiduhe abansi bacu icyo bafatira ko mu kutuvuga. Wiyerekane muri vyose nk'icitegererezo cy'ibikorwa vyiza, ugire ukwigisha kudatosekaye, ube inyankamugayo, ugire n'ijambo rizima ritogawa, kugira ngo umuntu ari mu ruhande rw'abansi amaramare abuze ikibi yotuvuga. Mu nkundire nongere ko iri jambo riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 13, tuhasome imirongo 2-3 gusa, guhera ku karongo 13 gushika ku 15. Ni inkuru y'igihe Yesu yariko yoza ibirenge intumwa. Ku 13 bavuga ngo munyita mwigisha na shobuja, kandi mubivuga ko kuko ariko ndi. Nuko rero ko jewe ndabogeje ibirenge ndi shobuja n'umwigisha, namwe mukwiye kozanya ibirenge, kuko ndabahaye akarorero nk'uko jewe ndabagiriye mube ariko namwe mugira. Iryo ni ijambo ry'Imana, bwoko bw'Imana. Nashimye yuko tuganira ku civugo canke kuri suteme novuga ngo reka kubaha ico bafatirako mu kutuvuga. Ndongozi uri hano, reka kubaha ico bafatirako mu kutuvuga. Mu kwezi kw'icenda 2024 wahoze arongorera igihugu cy'Ubufaransa Nicolas Sarkozy niwe yabajijwe umuntu yifuza ko bosangira ku meza. La personne qu'il aimerait avoir à sa table. Inyishu yatanze inyishu yoroshe cyane. Yavuze ngo je n'en veux qu'un seul, Jésus. Kubwiwe yishe ko atawundi yifuza gusangira nawe atari umugabo yitwa Yesu Kristo. Baramubajije igituma ari we yumva yuko yoha ubutumire kugira ngo basangire. Muvyo yavuze ngo nta wundi muntu nigeze mbona yagize influence kuri humanité. Ati uyo muntu yitwa Yesu yakoze imyaka 3 mu buzima bwiwe, mugabo haciye ibinjana n'ibinjana afise amasinzi y'abantu bakurikira canke babandanije bakurikira inyigisho ziwe. Gihugu c'Imana, indongozi nziza nitanga akarorero kubo ijejwe. Ni navyo vyaranze umwami Yesu Kristo mu myaka yiwe yabaye natwe ngaha ku isi. Nubwo amaze imyaka myinshi yarasubiye kwa se mw'ijuru, son passage sur cette planète Terre reste et restera vivant. Indongozi nziza isiga izina,
bisiga umurage mwiza. Hari ibintu bimwe mwovuga kuri aya majambo Yesu Kristo yashikirije imbere yuko tuvugana icyo indongozi twokora kugira ntiduhe abansi bacu icyo bafatira ko mu kutuvuga. Muri kijya gisomwa cyanditswe na Yohana hari ibintu bine ngira mvuge bijanye n'uburongozi twigishijwe na Kristo. Icyambere, uburongozi nyabwo butangura iyo umuntu atahuye ko ahari kugira akorera abandi no mu dukorwa tuboneka ko dukengeretse. Le véritable leadership ne consiste pas à être servi, mais à servir les autres, même dans les tâches les plus humbles. Cyo kigwa cyambere twakura muri rya nkuru ya Yesu ariko yoza intumwa ziwe ibirenge. Icya kabiri, tanga karorero kuvyo witeze kuba ujejwe. Ubiteze ko ikiwe nk'umurongozi. Ukeneye ko abakozi batonda kare ku kazi, bereka karorero. Ukeneye ko haba isuku aho mukorera, urazotora ubucafu bataye hasi ubushira mu kibanza cyabigenewe, aho uzoba uhejeje kwerekana umwifato canke les valeurs ukeneye ko ziranga aho hantu. Ukeneye ko igiturire gituzwa aho ukorera, reka nawe kukijya. Nta gikorwa na kimwe kirengeye indongozi. Bamwe uzabumva ngo jewe sinovuga n'abantu bato bato. Narigeze kumva ko hariho umuganga atigera avura abantu bato bato. Les leaders efficaces modèlent les comportements et les valeurs qu'ils souhaitent voir adoptés par leurs équipes ou communautés. Kiri cya kabiri, umurongozi akwiye kumodela nibihe yifuza ko abarongoye bo kwisunga. Icya gatatu, gutanga amerekezo y'uburongozi yifuza no muri kazoza. Kuko ndabahaye akarorero kugira ngo nk'uko jewe ndabagiriye mube ariko namwe mugira. Ayo niyo majambo Yesu Kristo yakoresheje agiye koza intumwa ibirenge. Les leaders doivent créer un héritage de leadership fondé sur le service en façonnant la manière dont les autres dirigeront à l'avenir. Nitwebwe tegeza kwereka ingene twifuza kabandi bazokora muri kazoza. Icya kane, muri rya nkuru cyanangaje, Yesu niyavuze ngo namwe mukwiye kunyeza ibirenge. Yavuze ngo namwe mukwiye kozanya ibirenge hagati yanyu, ko nabakoreye iki namwe mukwiye kunkorera ibi. Ibyo sibyo Yesu yavuze. Ubwo sibwo burongozi yatwigishije. Indongozi nziza niyibera akarorero abijejwe, maze ikabatuma nabo kugenda kubera akarorero abandi. Un grand leader ne critique pas des suiveurs qui le servent. Il forme des leaders qui servent les autres. None barongozi, nimba tuzi ivyo, ni kubera iki tubaha icyo batuvugirako. Nubwo abavuga batabura kandi bazokwamaho, kanatsinda barongozi muri hano uwanse kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. Ariko ndongozi uri ngaha, reka kumuha ibyo atuvuga, reka kumuha ikibi yofatira ko mu kutuvuga. Mu yandi majambo, ntituzobuza ko abantu batuvuga. Mugabo ndongozi uri hano, reka kubaha icyo bafatira ko mu kutuvuga. Iyo habaye kugira iturire, kurenganya abantu, kunyuruza itunga rusangi, imigambi yategekanijwe yo guteza imbere abenegihugu ntikogwe kubera gusamara kw'indongozi. Iyo habaye gukoresha ivyicaro turimwo mu gucinyiza abandi no mu gusuzugura abandi n'ibindi bimeze nk'ivyo, mwiriwe ndavuga, mbega bandongozi uri ngaha, wumva uba udufashije iki? Kuko tudahendanye, hari igihe abatuvuga ari twebwe tubaha ibyo bavuga. Mbere hari igihe tuca tubita abansi kandi baba bariko bavugisha ukuri, kuko burya ukuri kurajyana cyane mu matwi.
bavukanye, ibikorwa byiza birivugira. Naho mbere abarundi bavuze ngo niwanka agakwavu aremera ko runyaruka. Ibikorwa biravuga. Barashobora kukwanka, mugabo haragera igihe bakavuga ngo vyukuri nubwo tumwanka, irya ndongozi ipanze neza, irya ndongozi ibikora neza. Naco gituma Petero yaciye yandika ikete, mw'ikete rye rya mbere igice cya kabiri hari amajambo yanditse aravuga ngo abo nkunda ndabinginga ko muri nyambukira n'ingenzi mwirinde ibyifuzo vy'umubiri bigwanya ubugingo, mugira ingeso nziza mu mahanga, kugira ngo no kuvyo bavuga nabi n'inkozi z'ibibi ibikorwa byanyu vyiza babona bizotume bahimbaza Imana ku munsi ibagendeye. Birashoboka yuko abantu bashobora kukuvuga uko utari, mugabo ibikorwa byawe vyiza ukora bize bibe igishinga ntahe. None twobima ivyo bavugira ko gute? Ijambo ry'urufatiro, indongozi nziza nitanga akaroro kubijejwe, akaroro cyangwa icyitegererezo mu bikorwa vyiza. Ndongozi mwese muri hano, ko ngaha twese turi ndongozi nk'uko nyene icubahiro yamye abivuga. Aha twese turi ngaha turi ndongozi. Nudafise data ibyo arongoye narongore ubuzima bwiwe, no kurongora ubuzima bwawe nukuba uri umurongozi. Birashoboka ko twobima ivyo bavuga, kuko kuri Daniyeli bararondeye icyo bamurega mu bijyanye n'igikorwa cy'uburongozi yarimwo barabura. Musomye inkuru ya Daniyeli irerekana yuko bagerageje kurondera icyo bamuvuga ko barakibura, kuko yari ndongozi nziza. Hambavu y'ivyo abandi bakozi b'Imana bagiye barashikiriza, nagira nongere ko ibintu bine vyodufasha kuba indongozi nziza, na cyane cyane kwima abari mu ruhande rw'abansi icyo bofatira ko mu kutuvuga. Icambere, gutinya Imana. Igitabo cy'Imigani mu gice cya 16:6 bavuga ngo ibigiye bitanyo canke ibicumuro canke ivyaha bikugwaho n'imbabazi n'ukuri, kandi abantu bakugwa mu bibi no kubaha Imana. C'est par la crainte de l'Éternel cyonyene gishobora gutuma tuba icyitegererezo mu bikorwa vyiza. Nagira nsabe abari ngaha, hari akaririmbo nkunda cyane, ndabasabe mukamfashe. Nakaririmbo nkunda cyane, mwumvirize muca mwitabira. Ibatisimu nahawe, mwebwe nimwihorere, reka numvirize hariya muri ya tribune. Mwebwe nimwihorere abo ngaha, reka numvirize hariya muri ya tribune k'indirimbo bayizi. Ibatisimu nahawe, vy'Umukama Imana itubabarire cyane. Bavukanye, kugira amategeko ni vyiza cyane kandi birakenewe cyane. Amategeko gwanya ibiturire ni meza cyane kandi turayakeneye, ariko ivyo vyonyene ntibihagije kugira ngo tube abarongozi beza bo gutanga akarorero kuba tujejwe. Gutahura yuko hariho Imana iri hejuru ya vyose, ibona vyose, itanyegezwa, ituraba niyo biro zabo bazugaye, tukumva
twotinya Imana kuko itubona aho twaba turi hose. Ni intambwe ikomeye cyane nimba dukeneye kuba abarongozi b'icitegererezo, kuko nimba twizera twese ko Imana iriho, tukizera ko azoba izuka ry'abapfuye kandi ko azoba gucirirwa urubanza, dukwiye kumenya ko hari umunsi tuzohagarara imbere y'iyo Mana kugira ngo itubaze ingene twakoze igikorwa cyo kurongora abandi, hama umwe wese ahabwe ingero cyangwa impembo bikwiranye. Icya kabiri, gukunda abandi. Ubutumwa bwiza bwa Matayo igice 7 ku murongo wa 12 havuga ngo nuko ibyo mugomba ko abantu babagirira byose mube ari byo mubagirira namwe, kuko ivyo ari vyagezwe n'ivyo abavugishijwe n'Imana. Mu yandi majambo, imbere yo gukora ikintu banza wibaze kino kibazo. Ndongozi uri hano, banza wibaze ati mbega icyo kintu bakinkoreye no cyakira gute? Niwishire mu kibanza cya mugenzi wawe, cyuwo urongoye, cyuwo mwene gihugu aje kukwitura ngo umutunganirize. Uwo yaremwe mu ishusho y'Imana. Burya nushobora kubera akarorero keza abo udakunda, nushobora gukorera abo udakunda. Kugira ngo ube umurongozi mwiza w'akarorero kubujejwe, nuko twiga gukunda abo turongoye no kubakorera. Ubuzima budakorera abandi nta gaciro bufise. Ubuzima bwanje, ubuzima bwawe murongozi uri hano, bugira agaciro ari uko tubutanze bugakorera abandi. Kuba Kristo bari hano, ubuzima bwa Yesu Kristo bwagize agaciro gakomeye kubera ko yabutanze kugira ngo butubere ikimazi cyo guharirwa ivyaha. Gukunda abandi, yemeye gutanga umubiri wiwe, yemera gusesa amaraso kugira ngo atubere ikimazi cyatanzwe rimwe gusa. Nama nibaza iyo tuba dukura inka, impene, intama n'ibindi bimazi byahora bitangwa kugira ngo abantu baharigwe ivyaha. Kuba umurongozi mwiza nawe bitandukaniye no gukorera abandi. Gukorera abandi navyo bidusaba gutanga. Ikintu cya mbere umurongozi mwiza yerekana ko akarorero ni urukundo. Ugutahura ko umuntu akwiye gukundwa kuko yaremwe mu ishusho y'Imana, maze urwo rukundo rukagusunikira kumubera akarorero keza mu gukora ibikorwa vyiza. Icya gatatu, kwimenyereza kuba umurongozi mwiza. Paulo yandikiye Timoteyo ngo wimenyereze kubaha Imana. Bavukanyi, kukubaha uhoraho niko tanguriro ry'ubwenge, kandi kumenya uwera niko kumenya ubwenge. Kuba umurongozi mwiza baravyiga, baravyimenyereza, samajambo. Kuba umurongozi mwiza uravyiga. Haraba gufata ingingo y'ingene wifuza kubaho ubuzima bwawe, ukubaka karakter ikwiye kukuranga. Icyo dukwiye kumenya nuko umwe wese avukana ingabirano yo kuba umurongozi. No fiske kurongora ubuzima bwawe, kandi byogora no gushobora kunyemeza ko umuntu yoba umurongozi mwiza mu gihe adashobora kwirongora we nyene ubwiwe. Mu yandi majambo, kuba umurongozi mwiza birasaba ikiguzi. Abantu benshi baranka gutanga mwene ivyo biguzi vyo kuba abarongozi beza, bakanka gutanga akarorero kubo bajejwe. Hari discipline bidusaba, hari discipline bisaba kugira wubake personalite yawe, karaktere zawe, habitude zawe. Kubera umurongozi mwiza w'akarorero abujejwe nico kimwe no kwigisha abujejwe ibijyanye n'uburongozi bwiza, ariko mu buryo bugaragara, pratique. Iyo tuko turavuga ko umurongozi mwiza ni theologie pratique, ni ibikorwa, ni ibigaragara mu maso. Bavukanye, kimwe mu bizotuma dushiga kumona kazoza ya 2040 2060 n'umuco w'uburongozi bwiza.
kuba umurongozi mwiza abera akarorero abo ajejwe n'amahitamwo ni shwa dukora. Burya ndakunda Imana kuko yaduhaye uburenganzira bwo guhitamwo icyo tugomba. Mu yandi majambo, ufashe ingingo yuko ushaka kuba umurongozi mwiza birashoboka, bigusaba kubikorerako. C'est une vision uba wihaye, iyo nayo wiga ingene uyishira mu ngiro. Ariko kubera gutinya gutanga ikiguzi, sacrifice ijanye no kwimenyereza k'umurongozi mwiza, benshi duhitamwo kwiberaho uko nyene, mbere tugahitamwo kwihemukira. Kwihemukira, la trahison de soi. Abantu benshi tureka kuba abarongozi beza kubera kwihemukira. Abahinga mu by'uburongozi bavuga yuko ari igihe wategerezwa gukorera uwundi muntu iciza maze ugahitamwo kutabikora. Hambavu yo guhitamo kutabikora, ukaca uronka n'insiguro ziherekeza uwo mwifato uhejeje kugira wo kudakorera neza mugenzawe. Harabanga kubera akarero keza, abandi kubera ko biyumvira ko babikoze uwo arongoye yohava abikora neza gusumba, hanyuma akamutwara ikibanza. Ivyo bavyita kwihemukira. Icya kane arico norangirizako, kugira ngo ntiduhe abansi ivyo bafatirako mu kutuvuga, tube abigishwa ba Kristo koko, les vrais disciples de Jésus. Muri ka karirimbo nabasaba kumfasha, nama nibaza, aha ndazi ibice nka 90 bari ngaha mwarabatijwe, twarabatijwe. Ikibazo ubwo haragera igihe ijya ndirimbo waririmbye uri kurabatizwa, bihora bishika uri mu biro ukayiririmba koko, ukavuga ngo ibatisimu nahawe yandeze mu bibondo by'umukama, naramwemereye ko nzomusenga, ko nzomukorera, ko nazigera ndamuhemukira na rimwe. Bavukanye mwese muri hano, kuba umwigishwa wa Yesu n'ubuzima, ni style de vie, n'ingene tubayeho, n'ingene ubuzima bwacu butegerezwa kumera nk'ubwa Kristo notre maître, bukigana tugakora nk'ivyo uwo mwami yakoze. Samajambo, kuba indongozi nziza samajambo, n'ibikorwa bigaragarira mu bikorwa, mu myifato yacu. Kuba rero umwigisha wa Yesu bigaragarira mu bikorwa, mu buryo tubayeho, ingene tubana n'abandi, ingene twifata hariya turangurira imirimo yacu ya misi yose, ubuzima bwo mu rugo n'ahandi. Tube abigishwa ba Kristo koko. Barongozi muri hano, birashoboka ko twocecekesha abama bariko baravuga mu gihe twofata ingingo yo kuba indongozi nziza, maze tukereka akarorero keza abo tujejwe. Vyose n'amahitamwo, ni shwa ugira. Urahitamo kuba umurongozi mwiza canke ugahitamwo kuba umurongozi mbubi. Mbere nk'uko Paulo yabwiye Timoteyo, hari n'abazomugayira, yamubwiye ngo hari n'abazokugayira ubusore bwawe, ariko acamubwira ngo ikizotuma ewe Timoteyo ucecekesha abakugayira ubusore, nuko uba icitegererezo ciza mu bikorwa vyiza. Iyo niyo mpanuro Paulo yatekereye Timoteyo mu kete rya mbere yamwandikiye mu gice cya 4 murongo wa 12. Aramubwira ngo ntihagire ukugayira ubusore, ariko ubera bizera icitegererezo mu byo uvuga, mu ngeso zawe, mu rukundo, mu kwizera no ku mutima utanduye. Barongozi mwese muri hano, mu kurangiza nagira mwifurize umwe wese ari hano kuba indongozi nziza, mu gutanga akarorero keza mu byo tuvuga, mu ngeso zacu, mu rukundo, na cyane cyane mu kwima abantu icyo bafatira ko mu kutuvuga.
birashoboka niwemera gutanga ikiguzi bigusaba, birashoboka ko twifatira ingingo yo kudasubira kubaha ivyo bavuga. Ivyo navyo bidusaba guhindura ingendo, tukiha n'ihangiro ryo gukora ivyiza gusa. Tukiha ihangiro ryo gukora ivyiza gusa. Birashoboka. Imana ibahezagire mwese.